Ndabaramukije bene data mwese aho muri hose kw'isi yose. Uwo muri kumwe ni Françoise Habonayo. Ndanezerewe kongera kuza kuvugana namwe tuganira ku jambo ry'Imana. Bwa mbere ntanguye gushimira Imana kuko iduhaye kuba tukiriho duhumeka, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Hanyuma nshuti zanje, ndashimiye Imana muri iyi minsi twariko turibukanya ku vyerekeye Noheli. Hanyuma mwese ndizera ko mwahimbaje Noheli nziza n'imiryango yanyu aho mwari. Imana nihabwa icubahiro. Iyo twibuka Noheli rero hari ibibazo byinshi bibyuka mu bantu. Abantu benshi bakavuga ngo none ngo kubera iki duhimbaza Noheli, ngo uyu munsi si umunsi w'ukuri n'ibindi nka bene ivyo. Ariko kandi bene data ntitwirengagiza yuko itariki ya 25 Decembre nta muntu n'umwe yokwemeza ko ariyo y'ukuri, kuko nta na hamwe turasoma muri Bibiliya yuko ariho byagenze. Ariko uko bimeze turavuga ico dusoma mu ijambo ry'Imana. Dusomye mu ijambo ry'Imana hariya mu gitabo ca Luka igice ca 2 duhereye hariya ku murongo w'11 canke duhereye hariya hejuru ku murongo w'8 tugashunguruka tukamanuka, turabona ingene umumarayika yagiye akiyereka abungere aho bari ku musozi, akababwira ati uyu munsi umukiza yabavukiye mu gisagara ca Dawidi. Nukuvuga ngo uyu munsi, nukuvuga ngo n'umunsi warabayeho. Imana nishimwe. Naho tutovuga ngo turazi itariki ngo ni tariki zingahe, ariko tuzi neza yuko Umwami Yesu Kristo yaje mw'isi. Imana nihabwa icubahiro. Hanyuma umuvugishwa n'Imana Yesaya nawe dusomye hariya mu gitabo ca Yesaya igice c'9 ku murongo wa 6 haravuga neza ingene Yesaya yavyeretswe n'Imana. Yesaya yaravugishijwe n'Imana, aravuga yuko inkumi zotwara inda yikavyara umwana w'umuhungu, ngo kandi ngo ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, ngo azoba umujenama, ngo azoba umwami w'amahoro. Haleluya! Ngo azoba data wa twese ahoraho. Nshuti mugenzi uri kurankurikira, iki gihe Yesaya yavyerekwa hari hasigaye iminsi myinshi cyane kugira ngo ibi bishike. Ariko igihe vyashika, tuvuge yuko atari benshi bari bafise iyo profesi kugira ngo bace bavyibuka, kuko hari igihe ivy'Imana yakubariye bishobora gufata igihe kirekire, rero igihe biziriye ntuvyibuke. Ariko turakengurukira Imana yo mwijuru kuko itagombye yuko kuvuka kwa Yesu gupasa inaperçu, no kuvuga ngo kurengana abantu batabimenye. Imana data wa twese ahoraho nashimwe, kuko yaciye irungika umumarayika kuza ati genda murabe uyu munsi habonetse igitangaza mw'isi. Yesu nahabwa icubahiro. Rero mwene data uri kurankurikira, muri kino gihe abantu b'Imana turanezerewe kumenya ingene ijuru ryatwiyumviriyeko, kumenya ko wewe nanje ijuru ryatwiyumviriyeko hakaza umukiza. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo uyo mukiza ngo yaje mu biwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Twarabonye ingene abantu benshi cyane base kumwizera kandi yaje mu biwe. Ariko Imana ishimwe kuko wewe nanje twaronse uburenganzira bwo kumwizera. Uyu munsi tukaba tumufise nk'umwami n'umukiza. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo abamwakiriye bose ngo yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Haleluya! Yesu nashimwe kuko turi abana biwe, kandi yaravuze ngo azogaruka gutora abiwe ngo abajane mw'ijuru. Amina. Ngo ahari ngo natwe niho tuzoba. Yesu nashimwe. Turashimiye Imana ko data yatwemereye ikibanza mw'ijuru. Birashoboka yuko uyu munsi aho uri uhangayitse, uri kuramererwa nabi, ariko wihangane kuko igihe dusigaje ni gito cyane, Yesu akagaruka. Uyu munsi naho twibuka Noheli, ariko ntitwirengagiza yuko twiteze kwagaruka,
kuko ntavutse ubu nyine, ubu ni ukubyibuka gusa. Hanyuma ngaca ngira ko nibutsa bene data canke bose bariko barankurikira bataramwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, enda n'umwakire kuko ni kado twaronse iva mu ijuru, kugira ngo umwakira wese aca amugira umwana wiwe. Kandi kumwakira nta mahera bisaba. Noneho niyo byoba byasaba amahera, abatunzi ni benshi botanze amahera bakamwakira. Aboro nibo baba bagowe, ariko noneho kira umuntu wese amwakira atana amafaranga atanze. Umwakire Yesu, Yesu n'umwana agukize, agutabare, akurongore. Nico camuzanye kugira ngo bamwakira babone ubugingo. Imana ishimwe. Yesu yaravugishijwe nguyu ngo azokwitwa igitangaza, ngo n'umwami w'amahoro, ngo ubutwari buri ku bitugu vyiwe. Yesu nahabwa icubahiro. Ahandi turasoma ngo n'umwami aganza abaganza. None nawe nshuti yanje umwemerere Yesu. Yesu nahabwa icubahiro. Reka rero dusome uriya murongo wo muri Yesaya bice 9 ku murongo wa 6. Haravuga ngo kuko umwana tuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, azokwitwa umujanama, kandi n'Imana y'ubushobozi, kandi ni data wa twese ahoraho, kandi n'umukama w'amahoro. Ivyo bintu vyose uko bingana bitwereka Yesu ninde. Aha tuca kuri ikibazo kuri babandi bakunda kuvuga ngo Yesu si Imana. Aha turabona ingene Yesaya yabivugishijwe yuko Imana izoza, Imana y'ubushobozi, ngo data wa twese ahoraho, ngo umukama w'amahoro, ngo niwe azovuka. Rero turashima yuko iyi si yabonye umukama w'amahoro, iyi si yarakiriye umwami w'ubwiza. Yesu nashimwe. Kandi igihe umumarayika yagendera babungere hariya muri Luka 2, Luka igice ca 2 ku murongo wa 11 haravuga ngo uyu munsi ngo umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi, ngo niwe Kristo umwami. Haleluya. Ngo iki nico kimenyamenya canyu murasanga umwana w'uruyoya yazingire ku impuzu y'uruyoya aryamitswe mu bwato bw'inka. Imana ishimwe. Yesu Imana yarungitse novuga nti ibimenyetso vyerekana ikiza kumenyesha uyu mwana. None rero turashima Imana yuko ivy'Imana yavuze byose byashitse. Hari igihe Imana yabera gusezerana ikintu ukaba urahisize iminsi myinshi utarakibona, nuko ntugira ubwoba. Yasezeranye niyo kwizegwa, kujya yabivuze niko izobishitsa. Imana yo mwijuru nishimwe. Mwese mushishikare kunezererwa iki gitangaza Imana yadukoreye, ariko cyane cyane munezerwe no kumwakira kuko yaje kubera mwebwe. Yesu nashimwe nabahezagire. Yari Françoise muri ko muravugana. Inomero za telefone ni za zindi +46 768 00 65 46. Kandi ishene turabibutsa yuko ari ishene Habonayo. Mwami Imana abahe umugisha. Amen.
ku